Guys nkuko mubibona rero ngaho uyu munsi naje kugira ngo tuvuge ku nkuru iri kiracicikana hano mu Burundi ku muntu yitwa Cheval. Abantu benshi bagumye bavuga ngo Cheval yafashwe yagize iki Kiss Africa kimenyamakuru Kiss Africa cyamwanditseko kiravuga yuko Cheval yoba yafashwe. Ariko uyu munsi naje kugira ngo tuganire vy'ukuri mbese ku muntu yoba yavuze ko Cheval yafashwe. Hoba hariho ama image yagaragaje ko Cheval yafashwe. Mbega ho bari ikintu kigaragaza vy'ukuri ko Cheval yoba yagiye mu gasho. Tuze turaraba ibintu tuvuga. Uyu munsi tuzanye inkuru y'ukuri tuje kubaza uyu muvukanyi mubona ngaha atubwire mbega bimeze gute ku nkuru ya Cheval. Munkurikirane murabe ibi bintu. Murabe ukungene biza guhera, murabe ukungene biza kurangira, tumenye ukuri kw'ibintu nyene birimo biragenda kuri muvukanyi Cheval. Ntituzi ico bamwagiriza kumbure araza kutubwira vyose, reka tumwitegere, reka tumuhe ijambo. Yo agwana. Meze fresh. Ego turaho tumeze neza cyane. Ya hama. Sinagwa ndisigura cyangwa nkumvuge amacambo menshi kubenshi baranzi si ya mbere bambonye. Ariko uno musi nje mvuga kuko benshi bamenyereye cyane. Hama ku nkuru ikiravugwa ijanye ni ya Cheval, benshi baguma bavuga yuko ngo Cheval we baramufunze cyangwa iyo yarafashwe ariko bijya byose sivyo. Cheval ubu ahantu ari mu gihugu ca Tanzania. Yagiye gukora imirimo yiwe uko asanzwe abikora kuko afise imirimo isanzwe itandukanye urumva afise yaraguye imbibe afise kuko benshi basanzwe babize ko mu manager nubwo asanzwe yerekana kintu by'amarizo social ariko Cheval mu manager azinanye n'abantu benshi kandi akora ibintu bitandukanye sibye nyine bamuzi ko akora by'amashugwe akora ibintu byinshi rero Cheval ubone mu gihugu ca Tanzania ariko akora imirimo yiwe mu minsi imbere azogaruka mu komunale bamubone hama tutabaciriyemwo gatoya sinzi ko mwotubwira mbega vy'ukuri mwamuzi ikintu nyamukuru kiriko kiratuma Cheval bavuga yuko ari kararondegwa mwoshobora kutubwira abandi badukurikirana ngaho kugira bashe kumenya vy'ukuri kiriko kiratera ibi bintu ni giki. So benshi bibaza yuko ari bijya biganira basanzwe akora kwa kuntu kwiwe yemera kwa kundi kuko umuntu wese mu buzima bwiwe uko asanzwe akwiriye kubaho yemera ko utiyemera mu shaka kwemera we rero kunameze arahanura benshi nibaze ko Cheval ahanura Cheval ahanura kuko we ni rufu ni general rufu asanzwe ahanura abantu ngo ni numero 13 asanzwe ahantu bitameze neza we ntabikibanga acamenera ahubwira akagusarishirizaho rero Cheval ntibagira ubwoba Cheval we yibereye muri Tanzania ariko akora imirimo yiwe nuko bafashe kakakogwa kakandingo ni kijisi arakabona kajya ugashaka kurongogwa kera koko ashaka kayani imbwa n'imitaye gifitiye kandi kabagafata uko nubundi kararemvye karashonje je mvise amakuru yaho ngo karakagirane karagena byonzi mugasa nyo nongira ndavuga byinshi hama rero ikindi naco ni giki wobwira nk'imenyesha makuru ngaha mu Burundi biriko biratangaza inkuru bivuga yuko yafashwe bivuga inkuru vy'ukuri batazi neza wewe uyu munsi turose umuntu aduha umuco aratubwiye ati Cheval ntimwibaze yuko yafashwe Cheval ntiyafashwe uyu mwanya Cheval yibere Tanzania ese ni giki wobwira abantu ngo baratangaza inkuru z'ububeshi bavuga ibintu batitondeye batazi neza. Aho bose nano babishakira gusama vyuzi n'aba content creator n'abantu bagomba bashaka wasivyo ba posting gusa niba tuze Cheval nta hamwe yigeze aje nta kintu kimwe kigeze kimwagira nta kintu casose kivuga yuko ngo bariko baramufata ko bamurondera kuko namutaye bamusohoreye nta ba OPG nta biki kuko ibintu nk'ivyo byaramenyekanye Cheval aratuje kuko ujya n'umuntu w'umugabo rero umuntu nk'ujya cyo muhora kuko ikintu cyose avuga n'ukuri vraiment kandi twamo benshi baramukunda arumva baramushigikira benshi kuko akundwa n'abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi kuko ibintu avugwa nivyo ijana kwijana rero nta mpamvu rimwe ihari yo gutuma bamufata rero bose ne bashire nimbaramero munsaho bareke guma bashaka amavyuzi menshi Cheval n'umugenzi vyumvikane ko ivyo tubwiye urazi vy'ukuri ko Cheval atafashwe ari muri Tanzania Tanzania wo ushaka kugirene ubu ndawe yabwiye general rufu intumwa y'13 nanje nkurikira intumwa y'14 yego rero guys abantu mu madukurikirana murumvise inkuru nyinshi itandukanye iriko yavuga kuri Cheval ndibaza yuko abari bafise amatsinda bavuga yuko Cheval yo ari mu gasho afunzwe ndibaza muramenya ukuri kose rero guys numupataje no video ku bantu benshi ishoye gushikira ku bantu benshi tubandanye tuha amakuru y'ubwenge nkaya tubabwira ibiriko biraca ngaha mu Burundi bwacu ciao